gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu gitabo c'Ihunguka. Uyu munsi tukumva ingene umukama nako Musa ashira mu ngiro ivyo umukama yari yamubwirije mu kubaka rya hema ry'ibonaniro, kugira ngo abantu bose bakeneye guturukana n'Imana, kubonana n'Imana, bashobore gushika nko mu nyonga z'Imana. Nubwo vyaguma bica kuri Musa, mugabo bakumva bati turinjiye aho Imana iri, ishaka ko tuyaga nayo. Imana yo nyene igaheza ikemera yuko iba ahantu mw'ihema, kurya nabo nyene baba mu mahema, ikazi ikabereka yuko icumbitse kumwe nabo, iri kumwe nabo, kandi kwisangira urugendo nabo, igendana nabo muri iyo nzira itoroshe baciyemo y'ubugaragwa bwuzuye abapfumu, bwuzuyemo utumina, bwuzuyemo inzoka zikomora, bwuzuyemo ubugaragwa, bwuzuyemo abagwanyi benshi babagwanya, inteko nyinshi z'ibihugu bacamo. Ariko ivyo vyose Imana irabaherekeza irabatambutsa gushika ibashikanye aho yabateguriye mu gihugu c'uburuhukiro. Ivyo rero ntitubibone nk'uko umenga ni ibintu vyabaye hariya muri kahise, ahubwo uko Imana imeze, uko yari imeze kirya gihe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, niko imeze n'uyu munsi kandi niko izokwama. Iri kumwe natwe mu rugendo rw'ubuzima bwacu, umwe ukwiwe, ekleziya yose, umuryango wari wo wose canke n'igihugu. Imana ibana kumwe natwe, iba kumwe natwe. Yarashinze amahema yayo hagati wacu, mu mihani wacu, mu makarti wacu. Nizi ngoro z'Imana. Ugiye kuraba ingene ingoro y'Imana muri Ekleziya Katolika sico kimwe na ziriya zindi, sinzi wigeze ko ariko arigisha ati Yezu ahemuka ku ijambo ryiwe, ati abakoranye bose bakamuhamagara, vy'ukuri bamurondera arabitaba. Umugabo bugorovye ngo agatahiwe, niwe ni hehe? Ngo ni mu ngoro y'Abakatolika. Niho hari presence igumaho ya Yezu. Abandi barashobora kumva bati turahuriye muri sare y'amanama, dusenze biraheze, bafise guca bahindura, sinzi akabare banyweramwo, uyu munsi ho bireze gose. Basanga amasalle de reception hariho imyanya aba amasengero abantu bakwiramwo, yaheje kuba amasengero agaca aba amasalle de reception. Ariko ingoro y'Imana vy'ukuri suko Imana yayishatse. Nivyo Imana iyo duhuye turayaga nayo, ariko yarashimye kumvisha abantu yuko iri hafi yayo mu buryo budasanzwe, gushikaho imanukana niko mu bimenyetso biboneka uburi n'ahazwa bwayo hagati mu gihugu cayo. Murumvise ingene iki gicu kimanutse, Musa yaca amenya ko Imana iri ngaho, agaheza akayaga n'Imana. Mbere n'ukeneye kuyaga n'Imana kinjira nk'ihema ry'ibonaniro, mugabo hariho ahantu mwumvise ngo hari igitambara cari kihafutse, ariho hari nk'itabernakuro yarimo y'amabwirizwa cumi y'Imana, y'amajambo cumi y'Imana. Rero murabona yuko n'ubundi no mu ngoro y'Imana haba hariho ahantu kuri altari, ku tabernakuro, atari uwo ari we wese apfa kujayo. Uyu munsi umenga ibintu biroroshe, hariho abaza ugasanga barapfa kuduga kuri altari. Burya ni ikintu cyo kwitondera, ikintu cyo kwitondera. Cyo gituma twese mubona kugira ngo tuhaduge hariho umwambaro twambara kugira ngo bibibutse, ariko natwebwe bitwibutse yuko tugiye ahantu haturengeye. Ngo Musa yaje kubirangura ngo ntazwa bw'Imana buraza bwuzura iryo hema.
ngo gushikaho nawe nyene abura ingene yinjira, Imana ikerekana yuko isangiye urugendo n'igihugu cayo. Yezu akaba ngaha. Nubwo kenshi murabona abakozi n'ababenevora mwanga hari igihe usanga twavyibagiye tukaza tukamurenza uwamaho mugabo ari ngaha. Ibimenyetso vyinshi amaze kutwereka ko ari ngaha, ariko kenshi ugasanga akamenyero gatuma umenga twavyibagiye. Nagomba tuzirikane rero uku kuntu ingene Imana yashimye kuba mw'ihema, ikaba mw'ihema. Iryo hema ukabona yuko Musa agerageza kuryubaka uko Imana yarimubwiye kugira ngo rigire imero yaryo, yibutsa yuko koko ari ahantu heranda Imana iri. Ariko kandi n'ihema murabona ni ikintu kidafatika rwose. Unashobora gutera umugere, unashobora gufata uko ashatse. Uko nyene ingoro y'Imana, hari igihe usanga ingoro z'Imana zubatswe n'intugu kutubakisha ibintu vyacu nyene bisanzwe. Ingene Imana iri muri ubu buzima bwacu busanzwe, ikagomba mbere kuhaserura ubuntazo bwayo, hagacika hano hadasanzwe. Ariko kandi nukwerekana yuko uko kuntu Imana ishima kuba mw'ihema, suko womenga ni Imana yugaraniwe aho mw'ihema, kuko ryari ihema bashobora guterura bagatwara bakabandanya urugendo. Sumenga ni Imana bateruye batwaye, ariko n'uburyo Imana yicisha bugufi ikemera kuzana intazwa bwayo muri ivyo bintu bito bito vy'ubuzima bw'abantu, kugira ngo itwumvishe kiri kumwe natwe. Imana iricisha bugufi rwose. Sinzi umuntu yahora yumva abantu bavuga bati yari umuntu yaraciye ikirundi ngira ngo umuzungu bati umwana bavuga basuma kuvuga ngo kwicisha bugufi, mbe bugufi yabagize kugira ngo mwe mumwica. Tuvuge guca bugufi, Imana iraca bugufi. Ku bugufi aho mwamwiciye ntarahwera. Guca bugufi, Imana iraca bugufi rwose, ikemera kuza iwacu kugira ni nk'uko na twebwe bitugora tudashobora kuyishikira tudaciye bugufi. Yaraciye bugufi rwose, iraza mu mwana wayo. Ku munsi w'Imana tuzohimbaza ukungene n'urya Munyanazareti babona agendagendera hafi ya akabereka ko ari Imana iri hagati yabo, kugira ngo ntibatungurwe umutima n'ivyari bigiye kumushikira mu rupfu rubi rubabaje yaragiye gupfa ku musaraba. Imana ikicisha bugufi gushika yemera kuza mu bintu biciye bugufi rwose, nk'akarya gakate dushobora konyanga tukarengana, mugabo ugasanga umukama ntihari. Harabagiye baragafata nabi, mu nyuma barabonye yuko Imana atari yo kurira ko dushatse. Tuseho natwe umukama kugira ngo aturonse uko guca bugufi kudufasha natwe gushikiwe, kujya nawe yaciye bugufi akazi wacu, kutigira abantu bipompa biyuzura gushikaho Imana usanga yabuze ikibanza. Ubwa kabiri mubise ngo iki gicu ngo ku murango cari igicu gisanzwe, ngo ariko mw'ijoro kikaba igicu ca kaka kikababoneshereza, nta matara yacika iwabo. Regideso yari full, ntibari bakeneye kuja gukora ku ma-interrupteur. Hageze kubwira igicu carabacanira hakama hacana, hakama hakaka. Ingene umuntu wese agendana n'Imana aba umuco utuma abandi bumva inzira bajana, ntibumva umenga baba mu gapfungu. Hariho abantu iyo bari hagati yacu usanga umenga haza agapfungu, n'abandi iyo bahashitse kubera urukundo n'ukuri bubabamwo ukumva urafise umuco imbere yawe, ukumva urahimbariwe n'ico Imana yakugize. Ubwo buzima bwacu hafi y'abandi busuka agapfungu
canke butuma umuco w'Imana wigaragaza umwe wese akumva inzira jana iyo ariyo. Ariko kandi turumvise yuko iki gicu cabagendera imbere. Ni ukuvuga bavuze iki gicu ikibazo ngo ni igicu gisanzwe, ni igicu cyane cyerekana ko by'ukuri Imana iri ngaho. Mbere ijambo bakoresha muri iki gicu gitwikira iri hema ry'ibonaniro niryo jambo rikoreshwa n'umumarayika igihe aza akabonekera Bikira Mariya, igihe umumarayika Gaburiyeli aza kubonekera Bikira Mariya akamubwira ati mutima mweranda azogutwikira. Nicyo gituma uwuzovyara azoba mwene Imana, ari Imana izoba imanutse muri wewe. Ni naryo jambo rizokoreshwa ku munsi w'Imana, rizokumva Yezu yihindura ku musozi muri gicu kikaza kigatwikira abatumwa biwe bari kumwe batatu, hama ngo bakumva ijwi rivugiyemo. Ico gicu cerekana yuko Imana ari hiri. Ico gicu gishitse ku ihema kigaheza kigahagarara, baba bazi ko Imana ibahaye ubutumwa iti hagarara mucumbike, muruhuke, mwiyoge, mumesure, mugire udukorwa twose dukenewe. Hanyuma bukeye kigahaguruka kamera kiduze hejuru, baca bamenya bati Imana iratanze ikimenyetso, tubandanye urugendo. Akaryo keza kugira ngo natwe tuzirikane ingene Imana igendana natwe ubwo mu ntambuko z'ubuzima bwacu, hamwe tuva kuri iyi ntambwe tugomba kugenda ku yindi mu migambi yacu. Ubwo turitwararika kumva ko tubijanamo n'Imana, ukumva ko Imana ari igize iti tambuka aho hantu ushaka gushika, turi kumwe. Cyane ikakubwira iti rindira, ntiwirohe mu bintu, hari ibintu ntaratunganya neza imbere yawe. Kugendana n'Imana. Mu gusozera tugaruke gatonya kuri iyi nkuru nziza. Twumvise ingene igaruka ku bintu bibiri bikomeye Yezu yamafatanya igihe cyane cyane ariko aravuga urubanza rwo gusobanura ababi n'abeza ku muhero w'isi. Arabivuga akoresheje imigani, kuko Yezu yarakoresha imigani, ntakoresha na definition nk'ibi byo mu ishuri. Definition ikiganira mu kungena ikintu kivuzwe, ariko Yezu yaca imigani. Imigani nayo irafise ukungene yugurura ubwenge umuntu akiyumvira gusumvya. Cyo gituma yakoresha cyane imigani. Hamwe twabuvise aca umugani w'umuntu w'umubivyi yabivye ingano nziza, mugabo ngo hakaza ubibamo urwamfu ngo basinziriye, hama abantu bashuhagiza cyane baba bashaka ivyeranda gusa, tugeko tubiho ubusha turandura. Abantu basanzwe mu bakristo bameze gutyo. Nakwiye gukora ubutumwa, nagende natuvireho. Ni umunyacumuro, nagende. Ntashobora kuba iwanje, ni umunyabicumuro. Twitonde. Nivyo hariho ibintu bimwe bimwe bigoye kujanisha n'ibintu byo, ariko twitonde. Twitonde wose. Mukama agaca ababwira ati oya, rindira bikurane, muhava mwihenda, gasanga muritiranije ingano n'icatsi kibisi. Uyu munsi aciye uwundi mugani usa n'uyu. Ubwami bw'Imana ngo bumeze ngo nk'urusenga runini. Sinzi ko murabona abarovyi baheje kuri ubu rusenga barukweze, ibintu biba birimo ubucafu bwose hamwe n'ifi nziza, hanyuma ngo bakarobanura. Nuko bimeze no muri Ekleziya. Tuza turimo ibintu byinshi, ababi n'abeza, ariko ugiye kuraba tuvuga mu kuri nk'uko twabizirikanye mu minsi yeze. Mwumvise ingene uyu mugani Yezu umenga atangura kuvuga yuko umenga ibintu bizoba ku muhero, hamwe azocira urubanza bazima n'abavuye kujya tubivuga mu kwemera. Ariko mu musozi yaciye avuga ati ngo nicyo gituma ngo umwigisha wese yumvise inyigisho y'ubwami bw'Imana ngo ameze nka senaka wasobanura mu bintu vyiwe ibishaje n'ibishasha akabisobanura. Tugire Kristo. Twitonde iyo batanguye kuvuga ingano
n'icyatsi kibi, ifi nziza nziza, imimbi. Hariho kenshi umuntu acagira ati jewe ndi mwifi nziza, jewe ndi ngano, naka tutumvikana niwe cyatsi kibi, urya ni mu muriro. C'est sûr. Patiri baramuvuga ko ibintu gutya ameze gutya ari mu muriro, canke uwo duhuye ndaramuhereye amasakramentu umuntu akaryoherwa, urya mupatiri ari mw'ijuru. Mbe yabahinze. Ugiye kuraba Yesu kungena bivuga mu nyuma, kagira ati ngo uwumvise iyo nyigisho yiwe, kuko atubwiye ibintu hataragera kugira iwe muri abo bumvise iyo nyigisho, hanyuma ucuba nk'uyo senaka asobanura muri we ibibi n'ibyiza, akamenya kuzigama ibyiza, ibibi akabishyira ku ruhande akabita. Bivuga yuko tubwire Kristo, ntutangure kuzogira uti jewe ndi ndubu, ego ndi ngano nziza, ndi ifi nziza zizoshirwa ku ruhande, naka tudacana uwaka, naka nwa mu mazi ari mu muriro, urya azoshirwa mu muriro udahera, umuriro usumba 6600 volt. Nta muntu n'umwe aba mwiza 100%, nta n'uba mubi 100%, ahubwo mera nk'uyeza asozereko, wamwumva kumeze nk'uyeza asozereko. Yumvise inyigisho y'ubwami, ahubwo aza arahindura urugendo rwiwe, ugusobanura ibi n'ibyiza, akimenyereza wenyene kwicira urubanza, kwihana, akaza arafata ibyiza akabigumya, ibibi akabita. Reka kurabira urubanza iw'abandi, rurabira iwawe, kuko kumeruka ruzokuraba, kugira ngo igihe dusigaje umwe wese cy'ubuzima bwiwe kuza aze arabihindura ukwisobanura mwo ibibi agata, ibyiza akabizigama, ngo kuri wa munsi rero wanyu azasobanurwe mu bamenye kuzigama ibyiza muri bo, mu bamenye kuzigama ubwami bw'Imana muri bo. Umukama dufashe kugira ngo igihe adutije cyo guhumeka muri ino si y'abazima kitubere igihe cyo kuguma twinjira mu bwami, uko wisobanura, uko wirukana ikibi, kugwana n'abo ukayigiza, kugerageza kwisunga umukama, ubwami bw'Imana bukiyagura, uri kuritegurira ko ubwo rubanza ruzoba rwiza kuri wewe. Ni kuri kuritegura ko ubwo rubanza ruzoba rwiza kuri wewe. Benshi turakunze gusaba tuti inema yo gupfa neza, tangura gupfa neza uyu munsi, mukuri kubwo rubanza rukakubamo. Nturindire kuzorucirwa, wicire wenyene, ahubwo uze ushigwe ku ruhande rwiza. Amen.